Haleluya. Imana ishimwe bene data bakunzi b'umwami. Imana ishimwe ko twongeye kongera kubonana ugira kandi kugira ngo tuganire ku vyera by'umwami Imana. Tuganire mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo subiye guha icubahiro Imana data wa twese ko bimuhimbaye ko twongera kubaho tukaba bazima tukavuga Imana. Icubahiro kigaruke ku Mana yacu. Reka dusenge. Mu izina ryawe ryera Yesu turagushimiye, wowe Mana y'ukuri, wowe Mana y'ubushobozi, wowe Mana y'icubahiro. Turagushimiye kuko twongeye kugira ubuntu kugira ngo twongere kubaho tuvuga Imana. Urakoze mwami Yesu, ngwino ubane natwe rero muri kano kanya. Mumwe wese Mana yo mwijuru uwo turi kumwe ankurikira muri kano kanya canke azonkurikira mu minsi zoza, Mana yumve icugombye kuvugana nawe muri kano kanya. Ico dusabye n'ubushobozi bwa mpwemu yera ngo bukorane natwe, kandi satani n'ibikorwa byiwe byose ntivyegera aha turi mu izina rya Yesu. Mana utuneshereze utugwanire mu buryo bwose uzobukoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Nashimiye Imana kuri ubu buntu bukomeye tugiriye. Imana ishimwe. Gituma wowe nanje tukiriho ni ku mbabazi z'Imana, kandi gituma wowe nanje tukiriho no kugira ngo dushishikare gukora imirimo y'uwadutumye hakibona. Jambo ry'Imana riravuga ngo buhava bwira atawugisha baragukora. Rero twirukana umwanya kugira ngo ntibuhave bwira tutaraheza gukora ibyo twahamagara gukora. Imana ishimwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri hariya mu gitabo c'Abanyefeso igice ca kabiri ku murongo w'8 gushitsa ku w'10. Abanyefeso igice ca kabiri umurongo w'8 gushika ku w'10. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera. Nabyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Haleluya. Niri jambo tuza kumarana umwanya turizungurukako, rivuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera. Iyo umuntu avuze ngo ubuntu, uyu umuntu avuze ngo ibi bintu ndabiguhereye ubuntu, binyuranye nuko yovuga ngo ibi bintu wari wabiguze ubironse ku kiguzi kanaka. Ariko iyo bivuze ngo ni ibikorwa by'ubuntu, nukuvuga ngo nta ruhara wabishizemwo, byakubaye ko kubw'imbabazi z'uyo muntu, nta nikindi n'ubuntu, nta kikuraba ko wewe cakuvuyeko. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana yavuze ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nibwo bwadukijije. Ariko ubwo buntu bwadukijije ryari? Ubwo buntu bwadushitseko ryari? Ngo kubw'ukwizera. Haleluya. Igihe twizera Kristo umwami, tukizera ijambo ryiwe, ubwo buntu bwaciye butugeraho. Haleluya. Ukwizera, twizeye umwami Yesu, uko kwizera niko kwatubereye irembo ry'agakiza. Niko kwatumye wowe nanje twitwa abana b'Imana kubw'ukwizera. Nta kindi tuvuga ngo Yesu twamukoreye ibi kugira ngo turonke agakiza. Yesu ntaco twamukoreye, wapi? Jambo ry'Imana avuga ngo si kubw'ibikorwa byacu kugira ngo ntihagire umuntu yirarira avuge ngo jewe byagenze gutya kubera yuko nari nagize uko. Umwe wese asubije amaso inyuma
arashobora kubona aho ubutumwa bwiza bwamusanze, nihaca abonera ko ari ubuntu. Bamwe bari biryamiye muhira maze bugurura iradiyo bakutana n'ijambo ry'Imana, abo baba barihanye, ijambo ry'Imana ribakorako. Abandi bari bibereye aho bibereye bumva tuvuga indirimbo ibakora ku mutima, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana, maze ibakoze ko baca bakira uwo Yesu. N'uturorero twinshi nawe genda iwawe urabe hahandi mwahurira na Yesu ingene byagenze. Ubuntu bw'Imana si ibikorwa twakoze, ntitwasenze cyane, ntitwakoze ibikorwa byinshi kugira ngo ubwo buntu tubuhabwe. Oya, jambo ry'Imana rivuze ngo n'ubuntu, ngo kandi twaburonkeye mu kwizera. Rero umuntu yoca yibaza ati none ukwizera koko ni giki? Ukwizera ni iki? Mu Baheburayo aravuga ngo kwizera ngo ni ukwemera udakekeranya ibintu, wibaza ibitariho ukabibona nk'aho umenga birahari. Ni byinshi. Ukwizera gusobanurwa muri byinshi, ariko dutanze nk'akarorero, nk'ubu tuvuge umubyeyi akaza akavuga ati mwana genda hanaka, hanyuma uce muri irya nzira, ariko ntuce muri iriya, kuko niwaca hariya hariyo intambwe canke hariyo abansi bategeye mu nzira, ntuceyo ariko uce hariya. Uyo mupapa kubwo kumwizera, kuko umenya uti uyu ntamenze, uyu avuga ukuri, uyu n'umuntu arankunda, uyu ibyo avuga arabizi, uca ufata ya nzira yakurangira. Ariko nufata ya yindi yakubuza, uca uja guhura n'ingorane kandi yari yakuburiye. Na Kristo Yesu rero nuko, iyo tuvuga ko Yesu tumwemera nk'umwami n'umukiza wacu, dukwiye kuvyemera nk'uko twavyemeye n'akanwa kacu, n'imitima yacu ivyemere, kandi n'ibikorwa navyo bivyemere. Ibyo utangura kuvyemera kubera yuko wamwizeye. Uyo mwana natanze ko akarorero, nta kuntu akumwe yokwemera ivyo umuvyeyi amubariye igihe atamwizeye. Dufashe akarorero nk'ubu uje hoza nk'uwundi muntu akamubwira ati mwana ntuce hariya, ariko ca hariya, yohava akekeranya ati uyu kumbure ngira ngo agomba kundungika mu nzira irimwo abantu babi bace banyica. Kubera yamukekeranije ko rero n'ivyo yovuga ntavyemera, ahubwo aca avuga ati ko Mariya hajya ngira ngo inzira nziza iri hajya. Urumva aba yamukekeranije ko, ariko igihe uzi ko hari umuvyeyi wawe agukunda, umenya uti uyo ibyo avuze n'ukuri. Nuko na Kristo Yesu tumwizera, Imana ishimwe, tukizera ibyo yavuze ko ari amajambo y'ukuri yo kwizerwa tukayashitsa. Imana ishimwe. Igihe umunyabyaha yumvise ngo Yesu Kristo araruhura imitwaro, nanone canka kumva ngo Yesu Kristo ngo akiza ingwara, yasoma mu byanditswe akaca asanga hariho abari bavutse bari impumyi, Yesu akabakora ku maso bakabona. Agaca asoma mu byanditswe agasanga hariho Lazaro yari yarapfuye amaze iminsi 4, hanyuma akamuzura akaba muzima. Ibyo bikorwa byose amaze kuvyumva, umutima ucavuga ati rega na vya bindi byanje Yesu uyo Yesu ko wumva datoranya, kandi ko wumva ubushobozi yari afise kiriya gihe n'uyu munsi niko akibufise. Erega uyu muntu nanje no mwizera yonkorera vya bindi nanje bindemeye. Ugacuhura n'ijambo rikubwira ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Haleluya. Ugaca wugura umutima uti Yesu koko ndarushe, nanje ndarushe, ntabara, ndakwizeye mwami wanje, kuje wabikoze nanje ubinkorere, ndakwizeye mwami wanje. Imana ishimwe. Umaze kumwizera rero, haleluya,
aho ngo uba umaze gucika umwana w'Imana. Iri jambo ry'Imana riratubwira ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Ubwo buntu ntibukora ari bwonyene, bukwana n'ukwizera Kristo Yesu. Umaze kumwizera Kristo Yesu ugaca ugenda urajya no kubiri muri Kristo. Umunezero Yesu atanga, agakiza Yesu atanga, urukundo Yesu atanga, bya bindi byose byari byugarije ku mutima wawe ugasanga bireyutse. Haleluya. Ukamenya uwo mwami. Imana ishimwe. Haleluya. Data ahabwa icubahiro. Iri jambo dusomye riravuga ngo iki? Reka dusubire twumve, turigane ko buke buke kugira ngo tumenye. Haleluya. Turacari hariya mu Banyefeso 2:8 gushika kuri 10. Ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyina ntibyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Haleluya. Ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirata. Nta bikorwa twakoze kugira ngo tubone uko kwizera. Kuko kwizera ntikuzanwa n'ibikorwa. Oya, iyaba kwazanwa n'ibikorwa hari abantu bafise ibikorwa byinshi byiza, abo twobita ngo barizeye. Ariko none suko ibikorwa sibyo bitangurira kwizera, ahubwo umuntu atangura kwizera hanyuma ibikorwa bigakurikira. Imana ishimwe. Ngo ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo. Imana ishimwe. Twaremewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo dukore ibikorwa byiza. Twaremewe muri Kristo ngo dukore ibikorwa byiza. Imana ishimwe. Abamaze kwinjira muri Kristo Yesu bahamagarirwa gukora ibikorwa byiza bijanye n'ukwizera. Imana ishimwe. Ngo iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Hariho ibyo umwami Imana yateguye kera ngo wewe nanje tubigenderemwo. Tugendere mu bikorwa byiza. Gusenga Imana, kuririmbira Imana, gufasha abagowe, ukujya ubishobora. Imana ishimwe. Kuraba bari mu bitaro. Uyu ibikorwa byiza nta n'uwo bisobanurira umuntu wese arazi ibikorwa byiza ibyo ari byo. Hanyuma ibi bikorwa Imana yabiteguye kera ngo tubigenderemwo. Ibindi ko ndakora uyu munsi umwami Imana yabiteguye kera ngo ndabigenderemwo. Ibyo uri kurakora uyu munsi ukorera umwami Imana yabiteguye kera ngo ubigenderemwo. Nanone ubirimwo kubw'imbabazi z'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma iri jambo ngo ubuntu nibwo bwabakije kubwo kwizera. Hariya ku murongo w'9 ngo ntibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Ntibyavuye ku bikorwa. Oya. Ubuntu ntibwavuye ku ukwizera ntibwavuye ku bikorwa. Ubuntu ntibwavuye ku bikorwa. Ubuntu nibwo bwadukijije. Ubuntu bwa Yesu. Imana ishimwe. Turabe irindi jambo ryo mu Baroma 3 ku murongo wa 28. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 28 havuga ngo iki? Havuga ngo 3 ku murongo wa 28 haravuga ngo nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera. Ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera. Dutsindanishirizwa n'ukwizera. Gutsindanishirizwa no kuvuga iki? Mu Gifaransa bivuga ngo nous sommes justifiés par la foi. Ukwizera kuradutsindanishiriza imbere y'Imana.
bigatuma batwita abana b'Imana kuko twizeye Kristo Yesu. Haleluya. Ariko si ukubera twakoze biriya na biriya, ni ukwizera kwatumye dutsindanishirizwa. Ariko bene data, none uko kwizera koko kumera ngo iki? Kuko ukwizera namaze kubereka yuko ndi buvuga ngo nukugira confiance mu muntu canke nugushira ivyizerwa byawe byose muri we. Ukwizera nukuvuga ngo kwemera, nk'akarona natanze kuri wa muvyeyi na wa mwana, ukemera ukavuga uti ego meniko ntambesha bijya niko biri. Imana ishimwe. Rero umaze gushikana ko kwizera, ariko kandi twabonye ko n'ukwizera ntiguparashita kuva mu ijuru ngo nguko kurinjiye. Ukwizera kuva kumenya ijambo ry'Imana, kuva kumenya ibyo Kristo yakoze. Ukwizera kuva mu ijambo, ngo twizera ijambo ry'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ntitupfa kwizera amajambo yose tubwiwe n'abantu canke twumvise kuri n'importe qui, kuba ari we wese. Oya, ico bita ukwizera Imana ni ukuvuga ngo wizera ijambo ry'Imana. Wizera ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ukizera ijambo ry'Imana. Rero umaze kwizera ijambo ry'Imana, uba wamaze kuronka fondation canke urufatiro rwo kurira uja mu Mana igihe wamaze kwemerwa kuba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Rero iyo wamaze kwitwa umwana w'Imana, haba hasigaye iki? Mbese iyo umuntu yamaze kwizera Imana, igisigaye ni iki? Mbese umuntu ntaca yijandajandira kubera yuko aba yaramaze kwakira Yesu, waramwatuye, waramwemeye. Imana ishimwe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kireka turabe. Turabe hariya muri Yakobo igice ca kabiri. Yakobo igice ca kabiri ku murongo w'14. Imana ishimwe. Yakobo igice ca kabiri ku murongo w'14 haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo ibyo ukwizera n'ibikorwa byako ngo vyomara ikiga bene data namba umuntu avuga yuko afise ukwizera atabikorwa akora. Mbega uko kwizera koshobora kumukiza? Nihaba hariho mwene data uwo ari we wese yoba yambaye ubusa agenda aburanirwa kuvyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntimumuhe ivy'umubiri ukena, vyomara iki? Niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Nk'uko umuntu yovuga ati weho ufise ukwizera, jeho mfise ibikorwa, nyereka ukwizera kwawe kutagira ibikorwa, nanje ndakwereka ukwizera kwanje guserugwa n'ibikorwa vyanje. Wemera yuko Imana ari imwe, ugira neza. Abadayimoni nabo nyene baravyemera bagahinda agashitsi. Ariko wa muntu w'imburakimazi we, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira igikorwa ari ukubusa. Aburahamu ya sogokuruza, mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa hamwe yaratanze kwikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro? Ngaho rero ijambo ry'Imana riraje. Ubwa mbere twabonye ngo
ukwizera twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Kristo Yesu bitavuye ku bikorwa byacu. Okay, aha naho tubonye ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Mbese ivyo bintu umuntu abivuga gute? Yobihuza gute? Kumenga birahushana, ariko ntibihushana. Igihe twanza muri Kristo Yesu, nta kiguzi batubwiye ngo dutange kugira ngo Kristo umwami atwakire atubabarire. Ntaco baduhaye, ahubwo Kristo ku musaraba yatanze ikiguzi c'amaraso. Aca avuga ati ushaka wese rero naze. Ubu ikiguzi carabonetse ku musaraba, ikiguzi carabonetse. Rero ubu hahamagarwa umuntu wese agomba, ubukuze, umuto, ukumeze kose, ube uri mu idini iryo ari ryo ryose, ushaka ube uri mu idini ry'abatizera, ushaka ube mu idini ry'abayisilamu, ushaka ube mu idini iryo ari ryo ryose, aho uri hose, Kristo Yesu avuga ati ingo. Yesu ateze ibiganza kuko yapfiriye bose, kandi yabapfiriye atagikorwa na kimwe bakoze, ariko ni kubw'ubuntu. Nico gituma avuga ati mwese ubushaka wese naze. Haleluya. Uremerewe wese naze ndamuruhura. Imana ishimwe. Yesu ntakuraba ngo uvuye hehe, ahubwo Yesu araba uwo mutima umushizeko. Haleluya. Araba uyo mutima umushizeko, agacaze kavuga ati ngwino mwana wanje, kuko wamuhaye umutima nawe aca kugirira neza. Imana ishimwe. Uko kwizera rero, uko kwizera nuko kumuha uwo mutima, niko gutuma imbabazi z'Imana zigushikako. Haleluya. Kuko muri Yesu uwuja ava hariya akaza kuri Yesu, ubundi akaza kuri Yesu, ubundi akaza kuri Yesu, bose baca bakura muri Kristo bagatwara. Imana ishimwe. Kwakira Yesu nukugira nuko Yesu acaza akaba mu bugingo bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Rero aha naho tubonye Yakobo yavuze ngo iki? Ngo kwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye. Aha naho yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ngo ko namaze kuba mu Mana, ko wamaze kwakira Yesu kubwo kwizera akababa muri wewe, nuko rero mwerekana ibikorwa by'ukwizera. Aha rero nukuvuga ngo iki? Muce mugena nkuko Kristo ababwira, nkuko ijambo ryiwe rivuga. Imana ishimwe. Ko wamaze kumwizera, ko wamaze kumwemera mu mutima wawe, wamwemeye nk'umwami. Yesu n'umwami. Haleluya. Wemera umwami kwaza muri wewe, wemera umwami kwaba mu bugingo bwawe, wemera kuba umwana w'umwami, canke wemera kuba mu bwami bwiwe. Rero ko wemeye kuba mu bwami bwiwe, nta kuntu na kumwe woca iruhande y'ibyo asaba. Ibyo asaba uca ubwirizwa kubikurikiza, uca ubwirizwa kuvyumviriza kandi ukavyumvira. Imana ishimwe. Reka tuje no mu buzima busanzwe. Tuvuge umwami kanaka, wewe uri uwo mu bwami kwa naka. Umwami avuze ikintu hakagira n'umwe ataryemera, mbese bigenda gute? N'umuperezida iyo akubwiye ikintu hanyuma ntugikore, bigenda gute? Mbese ntibaca bakwica ubwo nyene, kuko ijambo ry'umwami rica rihinduka nk'itegeko. Umwami avuze ati bigende gutya. Imana ishimwe. Rero na Yesu wemeye kwaba umwami wawe, ukemera ko aba ton Seigneur,
umwami wawe. Ni ukuvuga ngo ukwiye kugenda rero umwumvira ibyo ijambo ry'Imana rivuze, ubigendera, ibyo yanse ubyanka. Aho niho rero ukwizera guserukira, aho rero ni kumwakira guserukira. Niba wamwakiriye by'ukuri, Yakobo we yaciye avuga ati ukwizera rero kutari mu ibyo bikorwa by'Imana, kutagaragara mu Imana, uko kuba kwarapfuye. Imana idutabare. Aca atanga akarorero ati none Aburahamu wewe ntimubona ingene byamugendekeye, yari afise umwana umwe. Imana iramusaba ati rero uwo mwana ufise genda ushikanire kw'ikimazi. Ntiyashidikanije kuko yari yemeye ati wewe uri umwami wanje. Ntiyashidikanije, ahubwo yaciye avuga ati kuvuze nanje ndabikora. Imana ishimwe. Mwene data, nshuti y'umusaraba, wewe wakurikire Yesu, Yesu akaba ari umwami wawe. Imana ishimwe. Yesu n'umukiza, yaragukijije kubwo kwizera, Imana yarakoze. Ariko kandi mbese ni umwami wawe, il est ton Seigneur. Kuko abwiza kuba n'umukiza, yaragukijije kandi abwiza kuba umwami wawe. Rero kuba umwami ari umwami wawe bica bigusaba ibikorwa byo kwizera, ibikorwa bikaca bigaragara yuko by'ukuri ari umwami wawe, yuko umuyoboka, yuko uri uwo mu rugo rw'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Kubaho rero, kubona tukiriho, niko twasomye hariya mu Banyefeso, ngo ni ukugira ngo tugendere mu bikorwa Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemo. Yateguye kera tubigenderemo kuko twamaze kumumenya Yesu. Hariho n'ibikorwa biri muri we natwe tuzaca bigenderamo. Yesu nashimwe. Ariko utakiriho, mwibuke ca gisuma cabambanwa na Yesu ku musaraba. Ujya yagiriwe ubuntu n'Imana, yihana ku munota wanyu. Aravuga ati uyu muntu tubambanywe kweri, uyu ni umwana w'Imana. Arabimenya, arabisobanukirwa, amenya ati twebwe twahawe ibyaha twakoze, ariko uyu we nta caha yakoze. Aca aravuga ati uranyibuka, uranyibuka aho nzozira mu bwami bwawe, uranyibuka. Yesu avuga ati titurabonana muri paradiso. Mana ishimwe. Turaba iryo jambo turisanga hehe? Luka 23. Haleluya. Luka 23 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Luka 23 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Iryo koraniro ryose riva hasi bamujana kwa Pilato, batangura kumwagiriza batuyu twamubonye agomesha ubwoko bwacu, ababuza gutanga ikori rya Kaisari, yivuga ngo ni Kristo umwami. Pilato aramubaza ati ni wewe mwami w'Abayuda? Nawe aramwishura ati urarivuze. Pilato abwira abaherezi bakuru n'ishengero ati nta caha mbona kuri uyu muntu. Nabo barashimika bati abisanganya igihugu, bati asibanganya igihugu, yigisha i Yuda hose, yahereye i Galilaya ageza nino. Pilato wenyene ubwiwe yaravuze ati nukuri uyu muntu mbonye atacaha afise, uyu muntu mbonye atacaha afise. Ariko mbese Pilato ko yabonye ko Yesu atacaha afise, yarabibonye, aramenya ko ari umwami, arabimenya, aramwibariza, Yesu arabimwemerera. None murabona yarihanye, murabona yaramuhaye umutima. Eka hari abantu bagirirwa ubuntu bakabupfisha ubusa.
ushobora kubana n'umuntu yakijije canke naho ugakwana n'umuntu yakijije akakubwira ubutumwa iminsi yose ariko bikakunanira kwihana ukabimenya ariko ntihagire ico bikoze mweneda. Mbese uyu munsi iyi video niyo kugira Imana niyo kugira neza ukugura umutima wawe ukihana. Imana ishimwe. Yesu aragufitiye inkuru nziza. Yesu agomba kugutabara. Yesu si ubusa gusa uriko uravyumva, oya hari icyo agomba kugukorera. Ntumere nka Pilato. Pilato yarumvise Yesu neza, arumva ubutumwa neza, arumva n'ibyo abandi kumbure batashoboye kumva, ariko biramunanira guca urubanza. Ariko uyu babambanywe wewe yaciye avuga ati mwami uranyibuka uzozira mu bwami bwawe, uranyibuka. Nukuvuga yaciye yisengera, bisobanurwa ngo yaciye amwemera ati nabonye kuri umwami nukuri, ndabizi uzogaruka, none uzonyibuke. Imana ishimwe. Mwene data mugenzi uri kurumva, izi nkuru siniko ndazivuga kugira ngo uzumve gusa. Ushobora kuba warazumvise kenshi abantu babyigisha, ariko uyu munsi uca urubanza wakira uyu Yesu, izi mbabazi z'Imana zireke kukurengana. Ntaco bagusabye gutanga, kuko ubutumwa bwiza ni ku buntu bw'Imana. Uremera gusa, ukemera uyu Yesu, ukavuga uti Yesu ngwino mu mutima wanje, ukavyatura uti ngwino ubu mukiza wanje, nukuvuga Yesu aza gukize. Uti Yesu ngwino ubu mwami wanje, nukuvuga ngo aca baton chef akurongore. Haleluya. Kandi aca kurongora mu buzima bwawe bwose. Arabishoboye Yesu, nico camuzanye. Erega nico yabwiye abigishwa biwe ati mugende mubwire mu mahanga yose, mubabarire. Uwihana wese azoharirwa, mubabwire baza kuri jewe ndabaruhure. Imana ishimwe. Mwene data ni wowe ubarirwa, wowe utaramwakira uyu Yesu aracakurindiriye. Niwe warindiriye kugira ngo wihane, umuhe umutima wawe umwizere. Haleluya, umwizere. Imana ishimwe. Hari kindi abantu muri iki gihe birengagiza cane. Igihe umaze kwakira Yesu akaza mu mutima wawe, nukuvuga ngo umuco uba winjiye muri wewe. Rero iyo ahantu hari umuco uramurika, uca werekana n'utundi utari warabonye kuko umuco waje. Ariko hacijimye nta n'ibyo ubona, canke ushaka kubona binini gusa. Ariko iyo umuco uje umurikana kakandi na kakandi. Kandi umuntu w'ubwenge iyo ubonye umuco uje ukamurika ugaca ubona umucafu, ikintu ca mbere ukora urondera umukubuzo ugakuraho. Haleluya. Ukakuraho kuko umuco waje. Ariko umuco utaraza, eka da urabiryamamwo, ukabivyukamwo, ukabibamwo, kuko umuco utaraza. Reka Yesu yinjira iwawe. Reka Yesu yinjira iwawe, amurike, maze nawe utabara. Haleluya. Ibyo bintu by'umunuko byakubaye ku myaka n'imyaka, emera Yesu akuhagire. Emera amaraso ya Yesu Kristo aracahari. Umwami Yesu arakugirira neza. Rero bene data, uyu mwaka ndifuza ko tworonka benshi bava mu mugabane wa Satani bakinjira muri Kristo Yesu. Nico umwami ashaka, nico yagusigarijeho. Uyo munota ufise niyo saha niyo misogono ugihumeka, vuga Yesu abari ruhande yawe bihane, kuko Kristo Yesu nico ashaka. Imana ishimwe. Hari abandi bantu bavuze ngo bamaze kwakira Yesu ngo biba bikwiye ngo nuko, ariko twabonye ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kora ibikorwa, aho uri hose ukora ibikorwa. Imana ishimwe.
kandi ibyo bikorwa ukora ubigendanamwo n'ubwenge, kuko hamwe n'ivyo Satani nawe hari ukuntu aba aca abibona akaza ati jya muvuga butumwa, mvuga ubutumwa bwiza, none ngira ngo uwo mwegera yoca hari ico amukorera, ko yavuze ko abantu babwiza gufasha abantu bakerekana ibikorwa vyerekana ko bihanye, reka rero ndamurondere nanje afashe. Mwene data umve nkubarire, kuri izi YouTube twabonye ibintu vyinshi, uhura n'abantu beza ugahura n'abantu babi, ugahura n'abantu bakenye vy'ukuri ugahura n'abandi bantu b'abataperi. Ivyo tubigendamwo bakakubesha, ariko iyo udafise mpwemu yera, ewe n'ibyawe byose bazobitwara. Ariko usenge, icyo ukora cose ugikore en commun accord avec le Seigneur. Icyo ukora cose kibe gishingiwe ntahe na mpwemu yera mu mutima wawe. Imana rero ihabwe icubahiro, Imana idufashe. N'aya majambo nari numva noganira namwe muri intango y'umwaka, kugira ngo dutangure tugende neza muri Yesu, tugende neza, tugende buke buke ariko tugende neza. Naho kubwiye nti iyo Yesu amaze kuza ni nk'itara riba rije muri wewe. Ikintu ca mbere rikora rikamurika rikakwereka ati kiriya icyo ukora uca uhitana umukubuzo urakubura. Iyo umaze kubona ibyaha byawe nta kindi gisigaye atari ukuvyihana. Bene data, ntimuba abantu bafukira. Tubona abantu benshi baza bagahagarara ngo senge, ariko ntibigere basohora ibyaha byabo, bakabibanamwo bakabiraramwo imyaka yose bakabivuganamwo Yesu kandi bagendera muri byo. Aho nta kwizera bafise. Ni bimwe Yakobo yavuga ati ukwizera nk'uko kwarapfuye, iyo muntu nta buzima afise. Ariko Yesu twizeye adufashe, adufata ukuboko, twerekana ibikorwa vyerekana ko twihanye by'ukuri, kandi Kristo Yesu abaha umugisha. Yesu Kristo abahezagire. Ibikorwa vy'Imana, ibikorwa Imana data wa twese ibidushoboze, kuko ngo ibikorwa bizongerwa. Ibikorwa dukorera umwami bizopimwa. Rero mumwe wese akore, mumwe wese yizera uyu Yesu, mumwe wese arondera Imana bigishoboka. Ni kubuntu, ntaco utanga, uremera gusa hanyuma Yesu akaza. Wemeye ugapfukama ati Yesu ndaje nyakira, nukuri acaza akakwakira. Kandi amaze kukwakira, umuco w'Imana winjira muri wewe, kandi acagenda arakwereka kiyanakiriye. Uca ukubura rero, uca ugenda urihana uti mbabarira kuri iki Mana, mbabarira kuri iki Mana, canke urondera umukozi w'Imana aza agusengere wihane, byose bigende neza. Yesu abahezagire. Mana data wa twese, ndagushimiye umwanya, ndagushimiye amajambo meza udushoboje kuganira na bene data. Nuko mpwemu yera kurikirana aya majambo, kandi uwihanye wese umuharire mu izina rya Yesu Kristo. Hari benshi bataronke n'ingene bihana, ariko Mana yo mwijuru, uwo wese yuguruye umutima wiwe, uyo wese avuga ati mwami Yesu ndagomba kukwakira mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, nawe umwakire Mana. Uko apfukama akavuga ati mwami Yesu uyu munsi izi saha ndaguhamagaye ngwino Mana, uko yugurura umutima nawe winjire usangire nawe umuhezagire. Kujya cagisuma caguhamagaye kigira gicikani keguhamagara, n'uyu nawe Mana uko aguhamagara uvyumve, umugirire imbabazi, winjire muri we. Yesu ndagushimiye, ibisigaye uri Imana uko usomba byose. Ndazi kuzogenda utugirira neza, ukaduha kuganira no kubiri bizoba biri imbere, uko uzogenda udushoboza. Uhabwe icubahiro mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Ugomba kwihana, urashaka gutelefona kuri telefone yanje, canke naho ukarondera umukozi w'Imana hafi yaho uri, arashaka kugufasha ukinjira mu bwami. Imana nibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Iyi nimero ya telefone ni +46
768 00 65 46 kandi iyi chaine turiko ni chaine habonayo. Imana iduhane umugisha namwe, amen.